uko ndabibona uyu mwaka umwimbu asha ntawe uzoducako ahubwo ndakwereka uno mwaka sinzosubira gusanza ada oya nzozadagira duke dushira mwibanga uturaba igiharage kihibera wa mutamawe abantu bose bazokwibaza ivyari byo nako nibagiye burayonga burayo uri ndi hano mu munzu zana umufuko utwara amase Chumbwira vyo urabimbwira ni radio munyuma n'amapiri nyaruka ivyo murabimbwira ugenda nk'igifyera cyangwa ugenda uri umusore ndivugiriza radio ira nibi amahera yiki zana ikivumvu yura amase Emerina ari kwishuri kubera Emerina yagiye kwishuri nawe uje kwishuri nanje ngira mbe ndivugiriza radio ahubwo mu vyo mushaka byose mugomba ko tuyaga duhuza mubanza kuma amafaranga nze kugura amapire yo kuvuza iyi radio kuganza ndumvira gahita reka burayi banza murinde ndababwiye hama ngo ngwiki muce mumpa amafaranga negezwa kugendana aha kumupfuko yego nakumbwira ngo nyura ayo masayo uyo ya mase tukayajana mu mwonga tukatera zijya mboga ubwo nta mapire woronka iradi je nkora muri aya mase ndiko ndayo uri iki none rabi bibirato hama nkozeyo ngaha ibyo Yesu nabifise sinabikuye none kabura yonga we wambaye ibirato so watatanguye kwambara ibirato none ntayora amase kandi ntiyabareze mukaba kubera yikorera amase kayajana mu mwonga umviriza ndababwire abandi basore bambara ipataro y'ijini sigezweho bakaba bafise amafaranga bagendana none je nanjirabo keneye amabyinisi aho ni wambaye ijinisi baka kwivuga nabi burayo ushaka amahera arayarondera aha hari inka hari biki ubwo kenyeye ugazingurura amaboko ugakora ivyo byose wifuza ntiwobiro kuri byo ndababwiye singabanya kandi sinkura ko n'ikintu na kimwe mutegerezwa kubima mutabimpaye ndigiriye genda nagutembagara wanka ijambo ry'umukuru karishima umukura ego genda akazi kacu nikazigera gahingira abasha ubona wa muhungu mugabo rero hisha muhungu ubona wa muhungu yaciye agwa mu nzu mugabo tworonka amahera yocakira oya ntaco caronka imiti tuzoraba ukuntu bashi yashi mugabo yarakoramo yaritanga uko ashoboye kubisanza ja muhungu naramukunda ewe indi allo eko boss niho turi basha ntangorane kweri amabuye ntangora nariho kandi meza ayashumenga asize amavuta oya ntugaya kwe emwe ni nkaje ni y'ubwa mbere nukuri tuzazokora murakoze sawa okay akubwiye ko waje ngo nakantu kari kamufatiriye ngo araje ndayivye kandi nge kwigurisha ku kabari abaheri bamfata nabi nibambaza ndarahira numumye ko yariwe n'imbeba umva rero sha je ndiko ndaraba bijya bintu dukora je ndabona ko mwisanzwe akazi turakarembeje naho karuhisha iciza sikizima kadutungiye imiryango oya muga karatwica kabisa none reka kuruha nta kundi mbese abona wo kuri ibintu nkabijya ntiwehe na kamwe ntiwove kamwe karakenewe mugabo no kuraba neza ukuri soma ukamenya ko n'imiryango ikwiye kubaho zurihibuka muhirasha urazi ko indari seruzana urazi iranyobwa ntiribwa sha kandi muhiraze ko tutobashira inzoga ngo bihuye
Musanzwe aha bantu nyene ntawogira ukwindegeza. acha bisanzwe ngushima kunyene ufashe rimwe reka kuwumba rosa abiri akanyota nta bindi mari muramuhereje umunsi tutanye n'umuti maho bebashukiye kugiye kwa nima erega rero basha ndabere aha rero murazi ico ngomba umva mu ndangi umukiriya aho uragurisha bashaho ndagurisha jewe narize kugiye kwande ko arahugiye kwande yanje kuvandiriza nako rero ngo ruvuga gutyo yo reka ruragongomoka aho rero nuko amapire yahetse ari mashasha kivuga gusumbaho iyo ni gwanje igwawe niguriye cyukuru uragurisha mpamahera murako mutayitwara haracamo na carte memoire byose gasina nara byose aho birimwo reka yaravyo si yoro waretse ko aho ubona amahera nayiguze narikokoye basi ni chuma kabisa none uvuga ko shaka ngahe no ibihumbi 70 ja nyambo gashika kugurisha imirongo itatu ubona no muhangahe kana kuri ayo mahera erega amahera yo baragoye je kuri ayo mbona vuze kura kwizero rimwe mumangahe bitatu ndanasa amahera kabuga murabarengereye nyambo utagomba kugurisha jese ngo mutagomba kugura je ndige na 20 uramenya bitatu turabikorera iminsi ngahe nyene rero ndabere na 20 genda shubu mutayafise maniki rero ndakwereye bihumbi indwi aya ibihumbi ndigoya ki oya hosi ntora ibihumbi indwi oya ngahe ki nyambo utagomba kugura rero ko utagomba kungura kwanza abantu usome ibwenge bugaruke ugomba mbore akira Bava munyi. uheze rero uvuge neza ndaho kubisanzwe n'uradiyo rero basi tewe nimugura rero iyi ntitujyane iyi turayigurere ndigire mwe ndabona ko mutakura ushaka aho kuri basi ibihumbi indwi munagurisha rashuha mugura nk'abatanu munagurisha rashuha twe tuguha yose nta temisi andigiriye imbere mwe nta bwenge mubwira oya rero ntuyijyanisha iragivuga gutya umve twumvise iravuga umviriza rero basi mubwire ibya nyuma mumpera ibihumbi 10 aho cumi sinongera na 15 ntagomba kugurisha yihebesha ndabingenasa oya mumpera amahera wa ntuyagegenere oya mumpera ibihumbi 10 ndaraguha ndabingenasa ibihumbi 10 mbere ndaguhesha hasha oya reka ayihera 5 10 oya mpa rero janima mbe ndayirabara aho rero hero ndabere gabanya ngaho hero ndabere aya yose tuca tuyanwa ikintu bita ibiyeri gusa aho rero ntumva ico tugukunda nakubwire rero basha ndabere kubera habo hava batuvumva baza abantu babonye umuntu agifata icupa ko baca bavumva tero yo radio tuguze nivyo byaje tuse twibuka Ari kumva umuntu yitwa Ntiyankurutu. Aha nawe uri Ntiyankurutu. Ntiyankurutu kumbara nari ndamuzi. Yego. Yare haku. Era. Ntatindiye tukajya tubagira gusiga dushanje na bino biharara. None bisanze je ngiye kwimburira amakuru. Neza nabyo nyumvira amakuru. Jesse ninjira mu nzu ntabishanje. Ngira amakuru aranje. Kandi rero umba nandika ibitaruma. Sembera n'igikombe ndagishire hasi nkono bikira niko. Mama. Sa. Uno utanikira ubona kandi ubona izuba rikarenze. Reka wa mukobwa birashuha. Icyo kimwe naho byo kumukubitaniki. Ngemishinze gukora muri bagira yuko ibiharage mwasize mutaniki. Reka gashawe zijya mboga wona zari zisigaye zimetse ku. Rero ndakwereka. Kigenda wambura impuzu. Sa. Radio ndayibutse. None twayisize mu. Ndikabasha.
ngira ni burayonga Siba yagiye rero gahitwa. ni burayonga nyene yagiye yitwa urazi kumenya Kandi inkana irashonje. bayamurogeyeko Wavyumvise? rero ntubona ko tubagiye kuza tuzanye n'ubwatsi ntaco canja kuyahirira oya banze ushushe ziryanjye reka naje sindinjira mu nzu urabona n'isuka ndayitereye Muga nawe rero aragira nabi kwirigura. ibaze nkubi yabundi ntaba yagiye agatema Kuba makuru aranjanye riho ivyo bimbabaje. aya makuru yo urumviriza nayo mwijoro Yeah. babajwe niyo nka yanje irikirana twitwa ngo turafise abana Byose byari bikenewe. turangiye gukora impuzu hama tushushe ego ucushira kwirya nkono urashiramo Nta muco ugenda kurondera ubwatsi. oya ubwatsi turajana duhejeje kurya ntiduca dutuma yamera hariya ku musozi Arambujije amakuru y'uno munsi kwe. Mbe Mari, ugera wibaza yuko je naguhamagariye ubusa. None hari haciye igihe kinini udaheruka gusangira agakanya. None rero ndagusabye. Aho gacupa ndaguhaye ugashime. mugabo urazi imigenzo y'ikirundi utongeje ntuba washimye ego nico cyerekana ko nashimye Mari ntubona? Kukongera byari byiza. Ugira ndabyanze. Ya. None ubundi hoho ugira ni wagumye umbwira. Ngo subira umwirinde ico. oya Mugabo shamari. Sinagenda kubwira ikintu kimwe. Ubuzima buragoye bw'ubu. ego Gutunga umuryango urabona biragoye. Urabona abana ntituri kumwe. Umugore wanje urabona ntituri kumwe. Urabona kugira dusome urumva nta kibazo cari kihari. Mugabo ico nakubwiye ndibaza uracumva. erega na jewe mahuba sinipfuza kuva ngaha ushikira mu ndu Mugana- ne wumva twosubira guhura mwaraye mumereraniye nabi n'umuryango nkaryohe Oya, ndumva kubitse. oya Eh. data wanje Urabona? Nivyo urabona muhira erega duhanzwe n'ibintu byinshi. Kumva ngo abana ngo baraye ubusa. Umugore ngo nta mpuzu afise yambara kandi uburyo bwari buhari. kubisanzwe gutunga umuryango bisaba uburyo bwinshi n'ubwenge ubu naho uzoba uzi ko turya umuceri urazohora uteka kuri birya biharage binini binini ivyo biraryohera byo biryoha ku muceri je nari nzi ko ibiharage ari ibiharage dusubire guteka ibi utu duharage turyohana n'ingereka Turyoshe Mve kwa. Eme! ngona Mve kwa waratashe kuzimuna. Eme! ni umugore wawe iyo twari kumwe tunyigwire kurakarushwa Aho rero. Ariko urabona tutanguye. Urayonga ndatashe. umwami aratashe Umviriza rero aho mwarire baze mu gishire ngaka. irazirabura yo gukura ingi imbere ya so wawe Umenga ni wale. Neje zishaka kurya. nivyo wasi Urakarya umuswa. Umviriza nde babwire. utubwire ibi Umve umuntu yanyemereye kunjana ku kazi. Mwebwe nawe uzonza icupa rimwe. Urazinywa. ibyo ni ingorane ibashe Nzanye ibifaranga. reka mutakagwa bakora akazi ntibabare Kwa tunywa Sinzuba hanamba. none nkawe urabona ko uzohabura ifaranga uzana uri mbore kwa ndetse gutyo Umviriza rero dawe. imbere y'ivyo umbwira byose. Wanuzanye radio yanje. Ubu nyene utegezwa kuma itike. Nakuze na ayo bantu beshaje Iki Kani radio ugambira. radio munywa. Iradio ibaze Emerine. oya muta ndavuze radio Naza Emerine. Emerine urazi kwiga ikorwa cyo cyo kwiga gusa Mbona radio yanje ubunyene kandi. Iradio yagiye gutembera cyangwa za radio munywa. Yariwe n'imbeba. numva ko yagwaye Turabuze tudahambe. ega muti yo ni ingwara Iradio yagiye Ni gutembera. indwara cyane gutembera n'ubuvuzi. zitaha wazinywa mubazana amazi Urayonga. imbeba nayo isigaye itwara None radio murami yo tike ni muyima. Genda ivyo tuzomenya hanyuma. Eh? Genda Koga uryame. ndyame umuntu azohenda henda akuronderera Ahora mugize neza. yadora bina basha kudusesa mwana adusheshemwo amazi Uri imbwasha. nanzi ngwike ibiharage umwaka umenga byari byakumye ari byo kugata ari byo kugata sinacyo bibaye narujya rupfura burya rwari rwabisonze mbere nari nzi ko atanirariro rizohava ariko byabonetse erega burya iyo ufise amase ntuhutura buri umwimbu kandi rero si wasi ngaha gusa ejo nane kwa
nyabusa nabo nyine nabonye mena ibiharage barabirose uno mwaka mbere kuri aka gatasi yamara mama umukonda abana bacu baratuyoye erega nagira ngo ni burayonga gusa ha none wambwira ko nyabusa nawe yafise umwana ameze nka burayonga nawe nyene aba bana bubu rero urabona ingene bibi je nari nzi ko ari je navyaye nabijenye abonye umugenzi we ujya mpungu wa nyabusa afise ipantaro y'ibihumbi 10 canke 200 nawe acagombiye yamubona ari y'ibihumbi cyane nuko nyine ntabanze kuraba mikoro yiwa none gamutani wabonye burayonga yo yatuburiye ngo tumubwiye kuyora amase ngo nitumuhe ibinabiri burayonga bijye n'ivyabona ku bandi nawe nyine reka yo nabona ko twobikura he ariko ro barihenda bakwiye kutwumvira none gahene erega ingorane zihari abana bubu ntibumva kandi rero ntibamenye ibyo byo kurabira kuri bene wabo ko ari amakosa kuko bibakanira ingaruka bigiye kuko nejo bundi ugatangura kuraba ibyo mwene wanyu yimbuye na twebwe dukunze ni ibizokuzanira ingaruka mbi kukugira ingeso mbi nyine n'abakenyezi nuko kubona n'umugore agatangura kuraba ibyo umugore mugenzi we yambaye ni bamwe bashika bakubita akadahara abagabo hamwe wobona nk'izo mukarutarara yambara niyumviriye kwambara nkazijya hoho ni hamwe no tanshi kanda kugira akadahara ugapfunwe akadahara noneho rero ntibikabe abahani zana karibu kwaya baje turiko turabirondera mahoro mahoro amahoro yego mahoro zana duharake ibiharage ngibyo nyemerera kubise musigare muraganira atera kandi namba tuburingere ko mbone yuba ari yigoye yego nayo ibiharage byo by'Imana n'ukuri yari yakoze igitangaza byari byabone n'ukuri hewe aha ndarushe uvuye kure reka wa muntu reka mvuye gutira amasahani warubanza ntuzi ko ari ejo yiki uzi ko warubanza nakubwira ko ari ejo ejo nyenejo Bikira Mariama arona bihakwa ari mu yindi n'ukuri kw'Imana n'ukuri kwa Mungu yo narinda biza mbere nshaka umpe ya nkono nze guhwanya uduheke abazoza kundamutsa ngo barakunda uduheke nayo bingana rinda bizi nayo ibite yogeje naho ntibo birandembeje naho ntibuka umunsi nari nayiteguye bashi nikusenge yego bashi urubanza ntirubakabanza ndaharuhiye n'ukuri yo kubatawo ntuma byose ari je ndabyikorera ego akira kandi ngakajya kagataje oya iyo nanira gutwara muntu niyi n'ukuri basha nuko giroge basha ni sawa mugabo ndakurenza imitwe y'inzuzi mugabo wibuke kubwira mutamu inyoni nizigutwenga emwe nawe ndibaza ntiyagiye kure ngira ngarabyumva ego naburayonga azoza kumfasha ikidara basha ndamubarira nawe nyene mbega sha nawe kumubona mutwe wamenetse urayo ni sawa yewe kandi haje nanje kukura none nk'ubu wamenya guntorera nabaririkiriza hose maka ndakuronsa none wamparira ibiki narinje kuri wa mugambi nanje handagiye ne ndagiye naho ragiye yego aha ndagiye nabwiye ko nateba kwe aho ragiye yego bo ntacu none byifashe gute umve ahantu ndi byukuri amafaranga ariyo amafaranga ariyo n'ukuri amahera ariyo n'ukuri yego genera kubwiye aho nzoryumva hose nawo mikirundo c'amase ngira gushima amahera ndacikorera amahera nkayatsinga kandi nkagura isabuni inkoga ntangora asha yego shamuga nanje ntiwambwiye ngo nitegure kwera oya nuwo umukozi cyaro baramushaka je naho wonjana nkaronka aho nkora je sinzoreka kuza ndasaba amahera dawe kubera mushikanje wewe kubera umunyeshuri amugira ivyo ashaka muga je nanje ndamusavye ntashobora kuyama none nk'ubu nkaho nkora wa nyuma makeya ashobora kuronka inoti ya 50 inoti ya 50 n'ugutera uduga bivana n'umuntu wariwe mukoranye iminsi myinshi arakongera none umaze kuronka inoti ya 50 inoti y'isini uri kuravuga yuko wasubira kuza kugora abavyeyi misi yose nje nzomubwira ndavye ivyo yamukoreye nanje aca binkorera kuko nije ndi umuhungu
nawe n'umukobwa azotegerezwa naje kubingirira yego mbuye ko umuntu akorera 50 ni 50 gutera uduga umbwe inkuru ishushe rero ukaba wumva witeguye nubu tugenda oya oke reka ngende umva ndababwira ko namurose nitike ndazi neza bazoyikurungiki mugabo kizire gusa yuko ndakurondera nkasanga wamaze kweko oya je nzoguma ndakurindireye asha inkuru niyo basha umbwiye inkuru ishushe rero bo sawa rero nore sawa nore duca dusubira neza yo nari kwizana n'ubuntu bwitwara none ubona ujya mwana wacu kiza kugira avuga kuri bimwe byo mu ndero ne ubukene iyo bwaterega buteye nubwo manze ngurisha ikintu oya nukuri naho twimirije impeshyi oya nukuri iyo mvire nze ndarigurisha oya hoho ndagenda n'amaguru urani yene bimeze urabona ujya muhungu w'iwacu urabona yuko atangorane ziwe amafaranga jewe ndazi yuko azoduha amatukarondera ibiharage duteye n'amasi genda yuko atangorane ziwe amashuri nayo amashuri yo urazi ibyo yanyavuga ngo je ngo mushikanje ngo mpaka ngo nze ndamusomeshe ngo nta nutugongena ndababona mutara ngo mpaka ngo adamusomeshe bazotanga amafaranga rero gucanga none ngo mbigiye pikipiki tugoye arayo wewe uryango urazi gutwara ikiga katabyutse naho amapikipiki amahoro umva musaza w'ibintu avuga wumvise ibyo ariko aravuga kuri mushikiwe basha wojongora kwere ngo amashure mushiki watize oya amashure musaza watize ngo mpaka ngo mushikiwe bazoyamwigira azoguma ngo amutangira amafaranga ngo gushika ngo aheze namaki uri kuyo maki aho ni muri wagomba kumva ndiwe mviriza rero ubaho byabereye ni kera je narambiwe warambiwe nibiki warambiwe nibiki je narambiwe no kuguma ngaha ariko gwa muhungu uza kumera gute wewe none ugomba mere gute jawe mpa ndaguhibi impa navyoroka jene nakubwiye wambwiye ibiki mitike nigire sinakumva wewe ntunyumva kubera kutanyumva jawe nkubwiye impa mitike nigire wa muhungu urayonga jewe ivyo bintu utanguye je ntavyo ntanguye mpa ndakuvireho ujahi nije nziyonja mitike nigire jira kubwiye ko atamatike mfise ntati kufise wewe mpa gusa je bisiga n'akazi kawe ariko ga mwana nje burayonga ho nahereye ndakubwira ndumve ni umbwira ibiki impa gusa je nsigenda kugandaguye jesi no kugandaguye jesi wewe burayo nibiki je ndiko mu iyo nduru yo mu gitondo muri zino nyomvyi ni je ndagiye ngomba kwigira mugandagurane pe uyu muhungu yananiranye kadandi je ngomba nigire mu gisagara kadandi uyu muhungu wawe je yananiye Neza ngo mugandagurane ndabadudanye imitwe mutama nyarukiriza ninge nabuderenganya none yo ntihari imwe amatike aya ahitike rikwiye kabura aya aja waya none ushaka yana ushaka zana yose mayose atagira igitike yose buri basi ndaborohereza macumi akundi yibize namutama yibize nabuyine umuntu akubwiye ati kwicara kwica nyene sinamugandagura impa gayo muze gusigara muravuga ibyo mumuvuga mugabo gaburayo ego ni vyiza kumenya utwintu ntara akanyone kataguritse ntikamenya iyo yego kuko uri umwana w'umuhungu na kare ntiwogumuririye mu mbari mugabo ibyo ugenda byose uzabure kwibuka kuza kudufasha impeshi uteke
nturibuka kuza kudufasha impeshi urasubiramwo nyoko mu kanwa ga wamuhimbiriwe gutyo ahubwo nakamara Emerine mwirirwa murariha amafaranga y'ishure Emerine mwirirwa muragurira ibirato ivyo zobibakorera birabasha none uragiye iyo batazokubabara ivyo n'ivy'iwanyu iyo uja hose utisubiyeko reka mutamugabo muga nawe umegusigaye mushigikiye oya reka ndakubwire sindamushigikiye muga ndaguye ndagarutse reka naho yogumye ngaha mu nzu yahavuye aduturirira mu nzu mureka agende azogwa imbere azobona uwundi abona uwundi nyine yagiye hama tuzoheze turaba amahirwe nawe uzoza uramushigikira gutyo n'abandi bose simona mbona bagenda baragararije mugabo ko nzoba mbona mushigikire kazima mwana wibuka batama nta ngorane ndagushimira rwose bivuye ku mutima mutama kumengo uriko uritinya kunwa jewe narinze ndagusohoka no munsi nakwisinye ntutinye kunwa kuko no munsi ko narinze ndakuzana ko nakwisinye tuva ngaho uko amahera ahetse mpaka ntiwitinye kunwa urakoze mwana nukuri ndakubesha nagushimiye cyane kandi wakoze ariko rero hari ico twebwe na tugomba mukiri bato muja gukora bigorana tukagomba kuguma tubaraba ariko muze muri itonda mumenye yuko iterambere rihera hehe mu rugo je ndakukengurukiye ndakugamburukiye ariko je nta vyongerwa je nkeneye benshi baragenda ugasanga bariko baranwa abatama ngo barabahereje mugabo bakibagira iterambere ry'iwabo no mu miryango yabo ingene bizogenda biragenda uje iterambere muhungu rihera mu rugo umwana ntaguciriyemwo none turiko turanwa kano gacupa iri si iterambere ryo kujya si iterambere aho ujya iterambere ry'abandi bagutanguriye wibuke n'akazoza kawe wibuke n'akazoza kanje burya utari kurakora iterambere ugira iterambere mu rugo bone ko urugo rwawe ruteye imbere je naho wompa vyinshi ukampa bimeze gute sindagushimira urabona ndi umutama ndiko ndanyerera no kuraba uti umwana wanje bizogenda gute umuryango wanje bizogenda gute kuko hariho abirirwa barakora bakagira ibintu bidasanzwe ugasanga biriwe mu nzoga bagashika basega umunyu aba bamuyuko mutanga nukuri ndagushimira uragize neza ko manura kuko icambu cawe ndavye nkababutama hariya ukuntu usanga batiretse amasenga y'ibiyeri bariko barara inkoko atigera yigera umutwe muhira nta n'imbeba atunze nta n'inkoko nta n'ingurube muhira ashitse agashika twanira umugore ngo yamugaburiye injya ngo atamunyu urimwo ngo atamavuta nukuri mutanga ugomba kurandira je kintu nkeneye gusa nuko kumvisha yuko iterambere nyamukuru rihera hehe mu muryango apana gusesagura Oronera hano nashimye hano yicara uretse rero ndakubwira kwibomba hagiye oya nabonye ari kure kandi ubona ndiko ndihuta aho wari ngo ugomba kuhacafuza wewe oya nta ngorane ahubwo rero ndibaza ivy'ishuri wabihejeje ivyigwa byose wahejeje hari kuru ntaraheza kwiga reka ntacu urabura yiga ahubwo rero nagira ndagusabe urabona ibi vyombo ni vyinshi ntabare umfashe ucubura meserizo mpuzu tuze guhereza rimwe ambere byahindutse urazi kungene papa amaze imisi yidoga kubera iki kuva wa uje gukora ngaha ivyombo biguma bizimira bano ko amasahani meza yose yaheze mbona ziriyo zari 12 zose bandanye ubona hatesigaye zikeyi amahera yose aguma azimira mugo bwa mbere utaraza nta kintu kigira kizimira ngaha mu nzi wacu nta n'umunsi warimwe mugabo kushikuje ibintu biguma bizimira araba nibikombe bisigasigaye bine byonyene je ndumva ivyo bintu bigoye je vyose mbona umengo birakwiye none bijahe
hamwe tisubiyeko ndazizokorera ubusa je ndisubiriye kwikorera nako ndakora ego ni wigi narinzi ko ngiye kugorora none kweri ngira nsubire n'umutamarango aca azarandaba ku munwa nutwo nako ntoye ngo nirira gaca ndaba ku munwa nta kundi ntaco nzobiraba nizo mpuzu nazo nirirwa ndamesa soma rero kama tariki ndasoma urazi rero sa iminsi twagendanye ni myinshi ntarakubwira icyo nipfuza yego ngomba ko tubana ikiyago cyacu ntigihere mu nzu nakuciye utwenga byari ni hatari kumwe nivyo rero mugabo icyo kibazo ndumva kitagoye muga ahantu hari ingorane ndahakwereke ubona je ndi umuyaya nawe uri umubonye none by'ukuri muri kino gisagara c'abarundi tuzobaho gute ko ubuzima bwo mu gisagara mbona bugoye bizogenda gute ico ni kibazo wari ufise ico ni kibazo je mfise uramutse unyemereye uza kudugana ku gatumba yego urazi dawe afise itongo rinini atakunora igereranya kandi rimera umvi nta n'amase wirirwa urashira urabyumva rero yego mugabo ukabuzi kutinya kurima oya ubu urambwira hakiri kare je notinya kurima amaboko noba nayaronkeye yiga urabizi gose rero nibyo nari nkeneye ko ndakubwira mugabo kaye n'ubundi ntibirahera rimwe abahungu bava ruguru bazi no mu gisagara bama bigira jewe n'ukuri ndagusaba iki kintu nshaka ibintu byo mu muco ibintu by'agatekanye rero naje sivyo sinashaka bibi oya ndabizi murambona ingene abandi babigenda oya none je ugomba kongeranya nabajya icyo usaba ugomba tuje kwandikwa muri commune n'ahandi hose hemewe n'amategeko n'abemera imana kandi no kunywa reka ndafise iyo mvuga ingene kurabira umbwiye agakuru keza turiyongera mugabo niturenza umwe abiri mugabo ariho ikintu kimwe cabutse ntaco mubona ikibazo mbega hamwe noba natumye nawe none vyoba vyiza ahubwo soma ego Natara kandi mama wose nari ngerageje kwera ngerageje hose nzaba ngo nidoke ngo byanani yo nani bagiye mu kameze bayantumye biraheze noneho nibyo nizengera ngo bucari tabanga reka mukama jewe mbazande aho umukozi yagiye none kamukama aho papa tahira nza kuvuga ngo nakoze iki kandi nabuze nimwe nobaza je simba n'ikintu nza ngene ndabisigura kwera umuntu atije ikinga barigakana ryapfuye yemwe muduhe ni munyosho ego urabikoze yego mahoro mahoro mahuba mahoro munyosho uraho ndi hano mubi yego nariko ndidoga akakinga kawe basha ina aha bararyononye ngaha mu mafiri ejo hariho umuntu natije ikinga aha rero narigendeye ko kare nkasanga mu mashini ryapfuye yewe gaye haro niryo nariko ndakora ibona gahaguca awusubije inyuma guca byakavyiyuga ibo ndabona byakunze basha umenga ni buwingi tuyifata uca none amakuru makiga munyosho amakuru urazi ko nari nagusabye udufaranga ngurana hama kambwira ko tuza kudutora nitwe narinje kuraba ko warose nakubwiye ngo uraza ku mugoroba ejo ejo nari ngwaye niriwe ngwaye ejo nari nagiye kwa muganga yego mugara arakurembeje rero niba ugwaye nije ngwaye muguboho n'imitende muhunga araho si hari mugara uragize tombora
nari nabimwigani hama rero aca arayama ati niyaza turaheza umuhereza umuhungu wawe yego niwe yaguhaye babandi mukumvikana mwumvikana wo ngaha wuzuye gutya muragahora murumvikana n'ukuri namushikiye wenyene amafaranga yo kwishura ajana kwishura yo ntiyafise niwaca ampereza ati uramuhereza kuri mutahiriwe hanyuma yarampaye ndaguha bari bavuze mbe bitanu navuze 10 bari bavuze 10 nana niho buratwara ya none nogira gute buratwara bitanu useka tagira igabo yego useka ntagira igabo nasabye ibihumbi 10 none hari yego yego 10 aho mikigumbi natwa yego nawe mwumvikana wo ngaha ni wose aha nta muntu yidoga umwe afise uwundi abaronse hanyuma rero murakoze ngumana uwo mwumvikana n'umuhungu wawe yego nanje ndatashe ngiye kudukoresha genda ukoreshe hanyuma ni naturonka dushanda gusubiza yego turabona yuko atangorane ziwawe yego mahu kiva kundukira aho carateye amagoko yacu ndakibona ibintu bigenzwa n'akaboko ahantu ushire kugasanga badutwaye hari nzi kwiza imboga umurimo uraho zizoca ziwumara nanakize gutya asanga nifite inkuru naho dukora bijya biragoye hariho bisaba ko nzorinda kuza kurondera utundi iyo ndadukura nzodukura mawe reka nagira sihuri mbe mwana nje najahe ndiya besha ibiti biraho by'amaguru sinarambije uravuga amaguru hangejeje nawe ukiri muto gutyo abakiri bategera ndi ariko ndidoga inubona ubusuma bwaho burarenze ndazi izi imboga zari nyinshi ntiwari kuraba none nasanze nyawayo yaraje aravunagura urabona ko nazanye utuntu zeye ko bagiye barasigaza na toro ngabo zirimwe bugize zizagutere ndashaka kuzozitera hamwe muri wa murima wo mu mwonga zino mboga menga ziracanze n'inyabuto nene ubona yuko siko uko nizi zose izi oya izo zose n'ubwoko bw'irengarenga mugare rizo si ubwoko bumwe n'uru urabona uye ko rugira n'utuntu dushamitse izi ini zimwe iyo zane zigira amababi manini manini iyo zashimye amaso runako niko ndi bavuga ngo nizi misasa ni misasa ahizi misasa ntazirimo cyo tujya zimisasa mbere ntizigeze zinetera nta nizo nigeze ndima mviriza rero cari kinzanya none ko witwe niyumviriye ikintu turi burari no musi nakibuze mavuye nibaza nteka nze ndabasa none burayonga si hari je mbona vyuka agenda kandi gitangaje agaruka uko yagiye je mbere numbatse none uraza kuhengera ku mugoroba je kuza tugende hariya hirya ndakwereka aho uhumba ibiharage kuko ivyo biri ngaho niyanikiriye ntavyo ndaguha n'ukuri oya n'ukuri naho nyene uze kubukoze muga kandi sifise nico ndabigerekako nta nakunyu akunwa musi kurakaronka yego hama amavuta yoyo nje naje urazi ko ntawe ry'amavuta natetse uduharage goshire kwa kumbati ngo ndonka tekari ya ngwara yirengagije yego urabona ko kuvushitsi no twaca dupfa kwirira uko nye kana naburayonga arakwiye kwisubirako none simwegamo mukwiye kuba muzamura mu mpanura je wongize ndavuga ngo waca gomba none kuvuga ko twe ari twe twomuhanura reka je naravuze none canke nk'ivyo twe twaba tubizi utaza kubivuga twe tubonye muri mu nzu tuba twibaza ngo murajya none ko ntitujya mbere ndagiye kurahe tuze kuza nko mu mwanya wo mu masacenda yego murakoze yego naho utansangaho yego muramukaza bazoba yavuye kwishura uraheze umubwira ibyo twavuganye muce mujana yego ariko sinzi ko nkundira oya aragukundira nawe iyo nza kuja ninaramuka ngenza kugenda tubonanye ndagusiga ndamubarira uranyarutse yego mukazana wawe mubiki kamutama sikaho birako ntiyaraherutse niwe ntiyaraherutse ngira ngo ntiyari bwakenere kuza cyangwa ngira ntiyari bwakene none ko numva ngo yaraje ngo kudusaba ibyo bararira
ibyo bararira bagira ibyo bararira aha karabashanye naho ikitavugwa cyo ngo n'umunyu basha n'umunyu aha yarize burayonga sinamubwiye ga yemwe ntiwe burayonga burayonga wawe nyene cyumvise ujya mukobwa ambwira ngo agenda mu nyumvya akagaruka ubwijoro kandi aho rero ngo agaruka imbokoboka atana kimwe azazanye sinakubwira nawe umukingitizako yamutareka kunkora ku nkobo urekere no kunkora kwitama n'abandi bahungu bose ntibagenda mu gisagara gantuze bakaza bifashe bakaza abantu rero nk'abo baho bazi ubwo ntibari bazanye ibintu bikwiye none babishitse none wocuvuga ngo babisitse nyene niho nyene ingorane ziri niho ziri nyene cigihe baza nabonye baza ntuze mu bitayega bisa ndakubise byaburayonga ari byaburayonga yego wombisa woreka ainda mubwiye ngo aze kuza guhumba bwabuhage twasigaza hariya hirya none kuri ngaho utangaburira umva wifuza gufungura ino muhoze ubwo uburyo urafise inda yo kurya aho ntaje bameze nk'ukumeze none ugomba bameze gute wabisumye mbega ho wabizanye ndabasijya jewe nimba wumva ushaka kurya uraribwa burya we narimaze iminsi ndakwitegereza menye kurindiriye niba utari bwamenye ubu ugomba utangura umenye umugabo yakenera kumenya rase yo muhira yategezwa kumenya ibikenewe mu nzu none we ubona uri umugabo nyabakiga ntuze we ubu rero wandavye kuva hejuru gushika kwino usanga je ndumuhimbire sindi umugabo wewe uri umuhimbire rero ndabikubariye je ndumuhimbire ubu ndabikubara nimba utari bwamenye guhera no musi ugomba utangura umenye jewe umenye ico ndimwo ndazi kuri umugore urazi yutanta mu rudubi urazi yutanta mu rudubi ngo urikoranye ndikisha mu makomine ubu nyene nabamenye ico ndifatira je wenyene wese wavuze ngo ushaka ko tubana mu muco aha rero tubanye mu muco nibiciye mu mategeko tubana imico yo muri no ntara yibanye ni mwene mperuka twonja turyoshe ntarapfa nabi ngo ndiko nja mu bagabo ino namba ufise inda ndende n'akazi kawe udusubagati singifata udusarade singifata nyama z'inkoko none ibyo byose wambwira ngo ntaco nzobura ini wanyu yenamenya ko ari ibi sinari kugukurikira uragakurikirwako rabize impuzu nambaye nizo zikuberewe mu kandi n'uturazi ko je naje nizaniye hewe wamugeserawe ubuza kubibona wigishe wareka urayo ndahwereye uje mu biki wewe uvuye mu biki wewe reka muhungu je kukuganyirayo ngo umugore arandembeje aha ni bari karakwirukana reka ubu asaba ibigezweho nanje ntagira n'urupi winika ziryoshe impuzu zigezweho nanje wa muhungu ndi ukumbona wa muhungu ubwo none gashaka wononya hutema ya muhungu n'umugore yampeye bazi ko wasize wivye none gashaka mbona wo gufasha iki wewe raba muhungu uco mufasha no kurjewe byarashitse mbabari umbe nta kundi mugabo je byukuri aha none guhamya tari amenye yatari kumenga zitaye muhungu nshanda ndayamikuye ngaya yatari zo ndaguhamya erega na yari muryango ndaguhamya ndaguhamya jana tanu ngaya anika burya muhungu wowe ubona bibyo bizogenda gute burya muhungu nafise umuto muhungu mbere gigiwe ubona hari icyo umuntu yomufasha ubona hari n'akazoza azokigera bigira abantu nkabarya ntaje n'abantu bita abantu bagito abantu bibito mufasha iki ukakubwira buryo bwose ukagira uburyo bukira ngabeho bikanga umwereka akazi agende yibye umuha ibikoresho avyibe ikintu cyose muhira ni ngorane bajya ni bamwe bita ibinani bajya barana nawesha uko yiswe burayonga basha harya
ntaca azovamwo none nkubaza ko turya umuyaga ino munsi umuhungu nabirungikanye ntarabishikana ako abirungikanye urazi rero ndakubarire ubu ndakubwira nkuko nabigusezeraniye ubu je tugomba dupima amazi n'ufu na wewe haba umenya uti narazanye dupime oya uti narazanye umenya yuko je hari umuhungu nabirungikanye umugore nyababa umuhungu aho kumugore gira umugore oya umuhungu nabirungikanye none je unyicisha inzara kubera iki naryo nari wanzanye kugira iki wanzanye kugira iki je kugira iki arangije mugame wa turafata umve ugana cyangwa ureke ubu nasinye ngata kurindiye naho azobeje maze kubona abantu yise yankifike none nawe nsanzwe ntumva mati nagira ati nzori cyane kuba hano wabona umuntu utesha n'ukuntu je ntubone naratsinze je hajya natsinze kuri byinshi gute nene ifite uwo musaza akanya mama ngo ntibangurire ibirato impuzu ntibangurire ngo mpera yishira ngo ntibandihire muga byose abavyeyi baravyirukamo nyene byose barabinyirukiramo mbona ngeze ngaha ibyishimo n'ibyishe ku mutima mukama George kuri Yesu no bityoke wankagakura bagumutavu mukobwa wa mavuba pe ndumwanya vutsa nguriye inzoga zibiri ndazirwa wakayangare kasi ntiwakuri umugore yiyemera ariko ndarota ntayimanya mama agira karibu karibu wabonye aho niyicariye mu gakenje kenje emwe ni kubera kunwera mu gafuruka kandi ukanywa zibiri uri umuntu w'umugore w'umukenyezi ndagusomye akira mwiza dukehanira bankana egome umviriza ndakubarira izi nzoga ndaziguriwe na wa mukobwa wa mahuba umaheruka guheza amashuri urya nyene niko akanyamuneza zanze kagutumye ngo amacupa abiri aya macupa abiri yanguriye nayugururiye rimwe yego nkubita igitamaha nsubira kanda urya mukobwa wa mahuba nibitangaje yize abona ubukene bwa se na nyina yigana ubwitonzi nuno munsi nibwo yarakigendera rindira rero kwajeje amashuri abavyeyi biwe barahiriwe natwe ababonye urabona turakweze nahezagirwa kuri ndagushimiye ko aronka imigisha myinshi wabuze kwigiza hariya kugira utere ubwanikiriza neza uturayegereza kabundi n'abantu nk'abantu mwatse mu mashure biragoye biragoye kumenya gukora ko nibiki muri rino joro nibiki muri zino nyombo yambonye kama wanje yambonye dawari mbe burayi iyo shati wayambaye uyibona irasumbanye nawe reka kwirigura dawari so wawe ntarabyuka yabyuka ajyahe muri rino joro mumpamagarira none we kumengura kowe nibiki ndagowe nyine barakwaye ndakomeye muta ego ngurabe burayonga ingene yabaye combera n'ubwoba buranteke sinzi byamufashe ngurabe erega n'ishati ntakimenya kuyamba burayo yambuye cyamenyo yanje yarangoye akabi karatwegwa nkake aho umuntu muzima wawe ndati tugira twishure urayonga sha urayishuriye n'ukuri none gasha urayonga ivyo nibiki cyamenyo yarangoye nguma nari kwegeye ngo nzanye umugore wasanze uzanye ikinobo nazanye igitega kindiriye mu nzu uravuga bagitutumuresha naho nibisaba amafaranga uwo mugore je ndamubwira ko nkenye ntavyumva ubu ngo ashaka ngo indya zigezweho
ngo impuzu zigezweho zigezweho ibintu byose abonye bigezweho nivyo ashaka Yo. nanje nkamusigura nti reka wa mugore we, urabona ubukene turimo ingene bumeze mugabo we ntavyumva none je nari nje ngo murabe ico mwumfasha nuko gamutabura yo ngaho siko yari ameze kera niho gabura yo ntuzi ko ariko wari umeze nga munzi wanje wabona hari sivyo wakenera nawe kuronka mbe rya pataro ryitwa ngo iki yashaka namba ngo ari vyinisi ntumba urabona abona uzinduka ugenda kuri ubu gatata cutahukanye ntabura kwiyumvira ibindi vyiyumvira erega nyene mutatu nuko bimusigurira rero ukabimubwira neza ingene bigenda ugorora amaboko mukuri naye handisha burayonga ivyo umugore wari karakubigirira nivyo nawe wangiriye nanje ndasavye ikigo ubimenyere rero ko akababaje umugabo kababaza n'uwundi